iyo nda mama nimba ushaka ndagufasha je nditari abana bambara Cotex Pampex none Famba gute ufasha umuntu kandi wumva no swati njira abonyabuza aho twarinda yibi urashira none ibyo Famba rikaravuga ntacu uri kurabivuga ko ushatse kunyihakana rero apana shatse sinsha no nje arigiye nje ndiko nakuraba nkoresha psychology wanje mbona yuko ari akantu kabuze mu mutwe wawe swati umechanganyikiwa kuna mpenzi wako umemtia mimba kakukana ai kama tatizo sasa umeharibu psychology umeamua ikiba kibe byumye byumye uze kwiti wanje uwa wumvise ngo nje no mwatatsi ibiro byose byinaniranye ngiyo mukati bacabaza gutanga yiwanje na kuelewa kwamba una matatizo kichwani kuna ngize ukuri ufise ngora ndagufashe canke wayobe yauje Hapana sinachanganikiwe inda ni yawe kandi urabizi neza ko inda ari yawe kandi nibaze kunzi noza kukubwiriza ndakana atari gwawe ni yawe ndaje kubibwira abandi umudemo nje nitwa gute ko witwa nuko nyene je nzi kuri Famba kandi igihe twamenyana namenye kuri Famba nyene Akunzi ya INYISHU media reka ndabaramutse kandi kuri micro murabona ntivyahindutse ni Anje Prince ya cameraman nawe nikuze nyene ubu wa mukobwa ngo osheri wa Famba namushikanye hashere ni sawa niko ni sawa urakomeye cyane waberewe merci wajanishije na sheri wawe urakoze Famba wabonye rashera no mukobwa bambye ngo afise inda yiwanje n'uyu nyene wa mukobwa wowe uranze ndakuzi nyene none we ntunzi unzi hehe ndakuzi nk'umugabo wanje kandi nibaze ko nawunzi ravyo bintu mwiyaraje mwabakobwa kandi tugiye kubahagurukira sawa kuko nakuntu mu ncamake njewe sindakubwiza ukuri kuva mvuka mu nda ya mama wiwanje mu rugombo centre mva mu nda ya mama wiwanje nubwa mbere muwe n'umukobwa nkawewe nubwa mbere mbonye wewe mu buzima bw'iwanje hanyuma uje ukambwira ko ufise inda yiwanje nubona yuko shaka kumwegera iba je ndi umukinyi wa filme ndi umukomedi uno munsi akabonye izi interview ngo je ufite inda yiwanje ejo bakabona ibindi ejo bakabona ibindi ubona ko uranyonyera izina ry'iwanje urazi imyaka maze ndi gahe bujumbura n'ubapamana kubera iri zina hanyuma ukaza aho uvuye no menya mwe niyo je mimi na yani njesha kumenya ume na yani yani unonisha ta ushahidi umnyereke njewe na duhuriye hehe ni foto basi ngo cyangwa twandikira njewe no basi muri WhatsApp ngo ngenda kwandika naho kanyishura cyangwa muri Facebook wapi na wapi mina we Famba yambwiye amafoto mwifoto zanje ubu ntayafise kuko telefone sawa abantu bakundanye cyangwa abantu bateranya amada baba bafise ahantu bahure swati banditse ukuntu bahura anyereka ahantu basi no muri Facebook niho hano message tafutika aho twandikiranye basi ngo nje nkamwandikira naho kayandika tukishurana cyangwa muri WhatsApp aho duhuriye he cyangwa mubaze niba ari umusheri wanje njewe izina ryanje ry'ukuri banyita gute uretse Samba Famba izina ry'iwanje natuzuka pendana ko sijwe jina langu Famba nanje nushaka gukundana n'umuntu kubera ko ari andi mazina ugasanga izina ryo ry'ukuri ntaryoNzi mwe mu bakobwa mwagiye inama mbona ikintu ke Rashel ito Rashel umva Rashel iyo nda mama nimba ushaka ndagufasha je nditari abana bambara Cotex Pampex none Famba gute ufasha umuntu kandi wumva no swati njira abonyabuza aho twarinda yibi urashira none ibyo Famba rikaravuga ntacu uri kurabivuga ko ushatse kunyihakana rero apana shatse sinsha no nje arigiye nje ndiko nakuraba nkoresha psychology wanje mbona yuko ari akantu kabuze mu mutwe wawe swati umechanganyikiwa kuna mpenzi wako umemtia mimba kakukana ai kama tatizo sasa umeharibu psychology umeamua ikiba kibe byumye byumye uze kwiti wanje uwa wumvise ngo nje no mwatatsi ibiro byose byinaniranye ngiyo mukati bacabaza gutanga yiwanje na kuelewa kwamba una matatizo kichwani kuna ngize ukuri ufise ngora ndagufashe canke wayobe yauje Hapana sinachanganikiwe inda ni yawe kandi urabizi neza ko inda ari yawe kandi nibaze kunzi noza kukubwiriza ndakana atari gwawe ni yawe ndaje kubibwira abandi umudemo nje nitwa gute ko witwa nuko nyene je nzi kuri Famba kandi igihe twamenyana namenye kuri Famba nyene
Famba urabuze n'icyo uvuga none Famba gusa none kubera nakubagiye mu kiganiro kubera iki atavuze ati inda ni ya X-ray inda ni ya bakesi katavuze abandi bantu kubera iki yaje avuga Famba Swati niwe mu byicyo kibazo nje sinzi impamvu yambwiye nje mubaze icyo kibazo kubera ikintu utashize bene yitwari wanje mubaze icyo kibazo bakunzi INYISHU media ni munandabire n'ingene bambaye ble bla ble bla byahuye tu gusa kimwe cyo kandi icyo nokubwira cyo wa mukobwa iyi saho dugeze ndaguhanurire nk'ugukunda iyi saho dugeze turi muri target yo gushikira indoto ziwacu gusa twaratakaje umwanya muremure muri adolescent mu bintu by'uburofa mu bintu by'ibirori mu bintu by'amashow by'amabirthday by'ibiki uyu mwanya tugeze iyi age turimo twebwe nkatwe misoro nyawe ubona tungana no mwanya wo gupambanira indoto ziwacu zejo uracara umukobwa urafise indoto ziwawe wapanze muza by'iwawe ukeneye kuba president ukeneye kuba umudandaji ukeneye ibiki uwo n'umwanya wawe wo gushikira indoto ziwawe si umwanya wo gutwara mada ukamenya na mweneye yagutayi wanje nk'ubu tugiye no mu DNA kama ni DNA nimba ari biki cyangwa ngapima igitsina ciwona ndagapima iki wanje nibo sangana naho vyahuri sikura ntiye mabala asherero rero baba bazi bagende bapima inda niwe ntabwo birirwa barajya no gupima inda ni yawe umva mukobwa se nje inda si wanje kandi nje nibimbabaze kuko ndiko ndabona yuko tu urazi ikintu utagikoze nta nico wiyagiriza niyo mpamvu kendi ngo nakuraba nk'umigwa nkavuga ati sha maskini ukeneye iki basi ndagufasha arico basi ukeneye wanje cyangwa bakuntumye ko utegereza kumfasha nyene none reka kumfasha gute kandi ndari yawe kandi ukuraga umuvuga ngo inda ni wanje twayihaniye hehe naho twayihaniye ntuhazi nda ni gwawe sawa tufate nkuko ndahaza aho twayihaniye ihanyibutse ni hehe ndakwibutse kandi uhazi none ushatse kunyihakana ntunzi umva nakubwira rashe iyo nda si wanje kandi n'undi munsi nuzogaruka mu buzima bw'iwanje kuko nyine nafise vision ziwanje ndafise ubundi buzima bw'iwanje niko napanga iyi kuja hivi ejo uzoza kandi ngo Famba ndafise umutwe wawe ugasanga we wanje ndawufise ukuraneza ibyago gusa none Famba gusa nanje reka mvugire rashera niko ndabira bavre mumenga nyene muranazi na nyene wokoka man nje sindamuzi umukobwa nukunda kure kuzina ry'Imana kuzina rya mutume Muhammad kuzina rya Allah tabaraka wa taala kuzina rya mutume Isa Yesu Kristo mwana wa Nazareti yadufire ku musaraba imyaka 100 nimba ari imyaka ingahe uyu mukobwa naho duhuriye ico duhuriye ko gusa ni nkuko gusa imuzi ugasanga nje namba agapira kera nawo usubira nawe wabibonye nta bindi duhuriye ko nje mfise 1m80 we afise nimba ari biki sindabizi naho duhuriye naho tuzohurira bane no musi wiherezo uri umusiramu wewe uri umusiramu cyo mugafi uko ndi kose kazimanye nenzi kuri uyu wanje kandi nanje ndi uwawe kandi ndani gwawe none Famba ndakubaza cyangwe kumubaza ngo ngura umwisilamu cyangwa uri umukafiri ndashaka kumenya ko ari umwisilamu cyangwa umukafiri menye yuko ko atanaho tuzohurira kuko abayisilamu dupfuye twebwe tuzoja mu pepuni tuvuze ahantu tuzohurira ndawe ko tuzonahurirayo ndavuge ndayibire mana uyu mukobwa afise ambutiyaje mukure muri pepu yiwacu nazo hava ateza ambutiyaje ngango amamarayika bamuteye amata nuko bitangura kwisi ukavuga babuguteye inda mwijuru uzovuga gute usa Famba nakubwire none rashera canke iyo nda yawe nawe nyene wabuze wege kakucuza kubeshira Famba kubera Famba turavye ngene ari kararahira nawe ngene umenga ufise amajambo make bivanye n'ibintu kare wambwiye umenga ngene Nisoni yamufashe nari seri nivyo ariko aravuga shira ngahavuge ntabwo mfise isoni ufise isoni kuko ndazi ko indari gwawe nama nzaja peponi tuzajana kwinda ni yawe ujane peponi nande wa mukafiri nawe washetani we ubure mwene ndahiyo witware wabonye nje ndishetani nkawe wambuga kandi anatanga ubushavura nuko bitangura baza batera inda muri umuntu akaza hinduka ngo nimbwa jewe nzi ko indari yawe nagari wanje yawe iyo nagari wanje wa mukobwa yawe ndacangarikiwe nabuze kuze wambaneye kino kiro ni show wa mukobwa ndasi wanje kandi uzokwizanira uriko wizanira ingorane wenye nuzi nje ndinda nuzi nje njikwe muri iki gihugu ninje muhungu wa mbere nkwije amategeko ngaha mu gihugu hauza bagukubitwa amadahiyo kuko abasazi ugategwa amadana abanyarumugi hiyo ukaza ngango ndani nyafafya kubera nisi umwatatsi muzoza mwataka hiyo mukubitwa mukazana ngaha amadi wanje ega Famba uri umwatatsi kandi agapira karyoha ipasi none nyamba none nimba bamukubise pasi hiyo acha ipasi ri wanje
agapira karyoha ipasi kandi kuba yanakuvuze ko afise inda yawe je ndibaze nyine nukuri irashira nibaze ko utariko uramubeshe sindiko ndamubeshe umva arashera mbare rashera ufise inda yiwanje sivyo yime ndayitahana ni nimba afitiye inda yiwanje yime ndayita iyi nayo gwawe je ndazifise yiwanje afise gwiwe asubiyemo kandi afise inda yiwanje yime ndayitahane basi tumarize case ivi kuko nje nabona ibintu birefu none Famba nkubu kumwihakanye yinda sinda mwihakane inda nayemeye se uvuze uti ngo urafise inda yiwanje ndayemeye ni yiwanje yime ndayitahane uyitahane gute ahubwo nagira nyine uvuga ati ndayemeye ni yanje ndarindeye wivyari hama ndayirere ndani kwa jewe yime nzoyivyarira nje nyine si yiwanje ega Famba wewe rashira numva ivyo byoroshe avuga ati rindira mvyare hama urera umwana abandi bavuga ati ntwara mureke kunakariza umwanya niyo ningeliju hata kama ni Firauni mnaniletea hapa cyangwa uyu mukuri w'umukobwa uyu mukoshi n'uno umunsi wanje ugiye gupfa nabi nk'uyu muntu mujije nawe uno munsi ndashinda nakwa nguma nsita ahamvuye nzaza iyi ni mikoshi kuranteye nihuye mu mwanya baje ahubwo kugira mve ngaha baramaza kuri ku musi mukoshi kuranzanira bure mwamada yiwanje nje ko mvise yiwanje inda yiwanje wayironse hehe wayidayirondizi iyo nayikuye nyene none nakubaje ntunzi wanyihakanya nyene canke ntunzi uncha makenje nawe utoregeze gusamba neza cyane mu ndoto canke live dusamba mimi na wewe kiko karaka tupako mimi na wewe ndani ndio ndani kwawe amaherezo y'inzira ni miwe sesha kandi cy'umugabo atunga ndashaka n'umufuto none rashira nenda kubazeho Famba urabona ariko arakwihakana imbere y'abakunzi ba INYISHU media arona ngaha hari nabandi bantu ariko arakwihakana abantu bumva ibintu imbere y'Imana nzomwihakana singuye canke na shetani nawe umukafiri wambuga n'imbere y'Imana nzomwihakana ndakurahe kwizina ry'Imana Jesi ndumukafiri hama rashira Famba yakubaje mwahuriye he Famba muba mwarigeze mukundana canke nimwe umuhungu muhura umugani wasami mugapomporana hama ugataha twarakundanye mwakundanye n'ikiringo kingana gute twarakundanye na mezi 2 nawe wari usameze baraguteye inda birashika kandi ntuhatase nimba nivyo wari ushushe bakunzi ba INYISHU media Famba murumva ntaraza mwikorosi mu mezi 2 abaye ateye inda umuntu iyo nda yawe uri kuramwagiza Famba imaze igihe kingana gute imaze ukwezi n'inusu ari mu ncamake naguteye inda mu kwezi kumwe mu ndwi 2 mumbarize urafise cyabona y'ivyo bintu ukora nje urazi ko gushika nje icyabona cy'ivyo bintu ukora avuga gifise n'ikintu basi cyo kwereka basi yebani ibintu nivyo mubaze ngo none Famba ndakubaze naje mubaze kwanzu ico kibazo mwishuri binakubaje Famba none se yaba ntafise cyabona naza kukwagiriza inda ko ntayijanya handi ahubwo Famba ikintu ndiko ndabona uno mukobwa uriko uravuga inda icyabona jewe wowe ugiye kuryamana na kanaka haba hari umuntu ariko arabibona nagira nimwebwe nyene babiri nimanga ryanye kenshi ukundanye n'umukobwa aragiye basi ugasanga ari n'umugenza bizi ugasanga swati aho basi namvushiyaga ambire basi aho twahuriye mubwire nguyu ngaha nimba zini nimero yiwanje nguyu mubaze basi mbwira nimero ya Famba canke mubaze ko afise nimero yiwanje nguyu rashira ibyo Famba ariko aravuga nyine na mubaze urafise nimero ya Famba afise nimero ya Famba neza ndayifise ayivuge ndafise nimero yiwe avuge nimero yiwanje kandi urazi ko nakubwiye ko ndamuronda telefone we nticemo sawa iyo nyene ndonderako yivuga iyo nimero ndonderako niyo nyene ndayifise wanawake batwara bamenya n'amashetani yari abakobwa ubukobwa bw'ubusharati bw'ubujini izimbwa zaricaritse ahantu inama bamaze ikintu c'amasaha 5 ndabizi yo nama bicaye baricara ubukobwa bw'ubugurutsi baricara bavuga ati ebane uwo mwaka tugiye muri 2022 duhindura strategy bijya bintu bwo kuza mu nzu w'umuhungu tukicara tumaze gukufyonda nibihere tukaza twizirika nga tukavuga ati nidutaha bijya byarataye demode ubu rero turakubitana n'abahungu abatanu tugatora umwe nyene tubonye ubuzima bwiyo meze neza tukayimubandikako iyo nama ndabize mwarayiciye mw'abakobwa bwo buninja aha rero njewe naco mwanzi wanje mwanzi ubugoroko musigiti mwanzi ingurube imande ya portail musigiti nanda nemeye ufise agasho wambwa akaziwe ufisha agasho nzirika uje kumfunga ataruko iyinda wanyegetse ko njewe njenge kuvyirukamo ndagufungishe wenda kwereka ko nje ntari umugabo w'agasuzuguro canke agasuguro gusa Famba kandi agiye tugiye nje mfata nguyu ndagukubita umutwe pa
direct ugire haje mu mferege pima nkoreko Ega Famba we nabigira ntafite nabwo bufise apana nabwo bufise ndumuga ko genda umugore wiwe sawa umva rero nje ndagiye uko uzi kuri umugore wijunja n'ijambo uzi kuri umugore ukwije amategeko wambwa akaziwe ndagiye ukupima nkoreko ngo nje nafise igenda yiwawe umutwe yani nkigeze ngaho unkoze ku mutwe nyuma nyuma ucukubita karabatasi kap utarukira mu buterere wambuga nkora ngwino uja he fata rero je mfise inda yawe none uja he ufise inda yiwanje ufise inda yiwanje Khashira urabonye Famba kagiye kandi ko n'inda yasi imbere ya kamera n'abantu bose barabibonye je Famba ndamuzi numushwanyi cyane numushwanyi kuko yanza kuduza ijwi ndabizi ko twari guca tuvumburana ngaha n'umutwe yawe nkubibona urumva ariko ndamuzi cyane neza ndamusobanukiye ingena ameze arakaze n'umuntu akazi muga ndazi ntibiherenga aha Khashira ni wihangane ivyo urabizi siwe mukobwa wa mbere bibaye ko abakobwa beshi vyama vyababaye ko ikintu mbona nuko wokwihangana kwihangana birabaho ariko hari ibintu bigoye gusobanukirwa je Famba ndamuzi neza hajya nase kuduza ijwi kubera yari ngaha ndazi ingena ameze ndazi nyene kwashwana muga ndazi ntibizoherera ngaha bizoherera ngaha vraiment nishaka guherera ngaha no kuvuga n'ubundi uzokomeza urondere Famba urabe yuko wo mumvisha ko inda ari yiyo yego cyane nzomurondera ndayimumenyeshe ngume ndabimubwira bakunzi ba INYISHU media muravyumva ko rashera ntibiherenga mwumvise ko Famba amwihakaniye ngaha imbere y'abantu reka turindire tuze turaraba ibintu vyabo na Famba turayinyamba umwana nuwande Famba azomwemera bizogenda gute rashireka ndagushimire kuba wemeye nkaguhamagara ukitaba